rero ndavuga ikibazo kimaze imisigari nubwo kitariko kirashira mu majwi kitariko kirashirwa mu majwi cyane mugabo bigaragara yuko uko bigenda kose kigomba kuba kihaba hagati y'umugabo witwa Fede Valverde ndetse n'uwitwa Xabi Alonso ubuherutse Fede Valverde navuye mu gace rero bariko baramwibasira bavuga bati ni gute umukinnyi ashobora kwanga gukinishwa ku ruhande cyangwa se ashobora kwanga gushirwa kuri post mumenyereza mwifuza ko ariko bikavuga ko umugabo witwa Fede Valverde atifuza kuzarakinishwa agakinishwa nka nimero 2 muri equipe yitwa Real Madrid bivuze ngo atifuza kuzarahindagurirwa ibibanza cyangwa se umwanya asanzwe akinamo muri equipe yitwa Real Madrid kubw'ivyo ashobora kuba ngo ari kutumvikana hagati we rero na Xabi Alonso nubwo yazinutse aravuga ati jewe nta mukinnyi nambara rero ko atifuza kumekinisha aho nshaka ati mugabo kandi abakinnyi bose biteguriye gutanga ivyabo byose kugira ngo equipe igende neza asa n'amajambo umugabo witwa Fede Valverde nawe yakoresheje ariko arishura abari amaze iminsi bavuga ko atari kwaritanga mu bibanzo mumenyereza bamukeneyemo ariko defense centrale kinyamakuru cemeza ko guno munsi umugabo witwa Florentino Perez president w'iyi equipe ashobora kuba yanavyivanzemwo akarondera umugabo witwa Fede Valverde kugira ngo baganire ibivuga ko bashobora kuba baganira hafi minota 15 bayaga yes birumvikana ko ni ku rukino kuko nkuko muvuga ngo wagiye atandukanye biri ari abari ko arabifata nk'ibihu ariko yamarukuru kenshi bakunze kuvuga ngo niyo nkuru turaba ibimenyetso tukaraba ati mbega iby'ikinyamakuru kanaka canditse ubwo cyari ko kiraharanira inyungu yacu canke kiriko kiragwanywa na equipe bivaye nuko cyatanze amakuru ashobora kuba amakuru yogirira nabi canke yotuma muri equipe habihungabana kanaka tumazigiyaho novuga ngo itangazamakuru ryo muri Espagne ritigeze rinyegeza ukudahuza kuri hagati ya Fede Valverde na mumenyereza Xabi Alonso ndetse banagarutse no kuri Kaya Vinicius kuko amabimaza no mu itangazamakuru kenshi ariko biza kuba novuga ngo vyunyugwa n'uburyo Fede Valverde yicaritswe match yose ya Kairat Almat hariya muri Kazakhstan yicarikwa duheruka kubona equipe ya Madrid yavunikije Trent ndetse na Carvajal we niyataza ko ari mu mvune yategerezwa kuba ari suspend kuko yawe ikarati tukura azosiba inkino 2 wa Kairat uvuga ngo aravuyemo ndetse arasiba n'urukurikira rwa Juventus birumvikana ko Madrid ku numero 2 ntandishwa bari bafise yatashwa ofise turazi ngo Madrid vyanga bikunda ku numero 2 dukunda kubona bahindukiza umugongo bakatere ku mugabo yitwa nde Fede Valverde ke buriya iyi shwa yo gukinisha Raul Asensio si shwa ya mbere par rapport ya shwa yo guhengeka yo Valverde rero amakuru yasohotse avuga ngo Valverde ashobora kuba yarabwiye Xabi Alonso ati sinifuza gukina ku numero 2 bigatuma Xabi Alonso ashavura akamwicara kwa gasubira abandi minota 90 yose akemera guca afata umugabo yitwa Raul Asensio akaba ari wahenga ku numero 2 mugabo uno munsi muri press conference yahumurije abantu avuga ngo il est prêt pour demain comme tout le monde nous savons à quel point il est important et nous voulons conclure ce bloc par une victoire ati Valverde ariteguye ku munsi wejo nkuko novuga ngo ari umwe mu bakinyi ngenderwa ko nabandi tuba tubizeye kandi ndizeye ko agiye kumfasha byinshi ejo kuko twifuza ko abakinyi mu giserukiro y'ibihugu yabo tufise insinzi ariko kandi nyuma yo bamukubise ikindi kibazo kuko bari batanguye bamaze ati eske Valverde ku munsi wejo tumwitega avuga ati ariteguye kandi ameze neza ariko baca bamaze ati ikijanye nuko Valverde ashobora kuba yaranse gukina ku yindi poste atari kibanza cyo hagati mu kibuga hasanzwe akina yaciye agaruka avuga ngo aucun joueur ne m'a dit qu'il ne voulait pas jouer à un poste précis ils sont tous très motivés avuga ati nta mukenye numwe yigeza mbwira ko atiteguye gukina ku kibanza jewe ndamushaka ko cyane kuyanza kanaka bose bariteguye gukora ico canke gutanga ico ndabasaba kuri poste yari yose nous sommes proches lors de la préparation des matchs j'ai toujours remarqué la confiance que les joueurs ont en moi sachant ce qui va arriver ati rero bibaza ko bakinyi rimwe na rimwe tutabaduza ariko mwomenya ko n'imbere y'inkino zigiye zitandukanye ndafata umwanya wo kuyaga n'abakinyi kandi bakayireka ngo baramfitiye ico cizere cy'uko bokumva buri kimwe cyose ngira gute
ndababwira nkuko rero byaciye bivugwa n'ikinyamakuru Defense Centrale nico caje kuba cemeza ngo 100% nubwo uyu mugabo Xabi Alonso anyegeza katangorane hari hagati yiwe na Fede nubwo kugeza ubu na Fede nawe yavuye mu gace aravuga ati jewe ivyo n'ibindi bigiye bitandukanye agerageza kubivuga avuga kuko Madrid bari professionnel bakinywa mu itangazamakuru bamwe mu bantu badapfa kuexposa umubabaro wabo nkuko na Rodrigo nuno musagiye mu itangazamakuru Rodrigo nakubwira ko afite n'ingorane na Xabi Alonso canke ibi nabiri ariko twese turiko turayibona muri resulta kuko mwana ari karicarikwa bamukubita ko kamera ukabona ko ababaye ariko yaninjiye mu kibuga akerekana urugero rwo kwerekana ngo reka nerekana ibikorwa n'ubundi bisubira guprova ko jewe yo nicaritswe mbagize gute mba ndenganje abo urwego rwo gutangura bw'uga na rufisi rero dufashe ibyo bimenyetso tugafata ko kuri match tutamubonye bien sûr kuruhurirwa birashoboka kuko uvuze kuruhurirwa nuno munsi equipe zo rw'igihugu ya Irigwe iri muri communication ikomeye cyane na Madrid basaba ko buriya uno musore biroroshe abo muri Amerika Latine bo biroroshe kuko batomutwa ko bazwa muri tourne mu kure cyane hariya muri Asia na caca muri Korea y'Amajepfo ndetse no mu Japan kuko nizo ngiro baje gukina ariko kandi baranavuga ngo ese kuratwara umukinyi muri Asia za Japan na za Korea DCD kuri match za kivandimwe tukweretse yo kwarusha biravugwa ngo Madrid ishobora kuba iri muri process yo gusaba ko Valverde atokuyunga na equipe yitwa Celeste cyangwa se no mu giserwa gihugu wa Irigwe ariko nariko ndagaruka nkavuga ngo nimba ari kurigwe ni sawa ariko dufashe imenyetso bifadika hamwe yaba yicaritswe ataruhuriwe tugaca tunasanga nano makuru ya Defense Centrale niyo Perez yayaze n'umugabo yitwa Federico Valverde amwumvisha kuko Defense Centrale ivuga ngo yayaze nawe amwumvisha icari muri projet ya Real Madrid kandi ngo barangije bose bahurije ku kintu kimwe ko bagarutse ku kivi bakagwanira ishema n'iteka rya equipe de Madrid mu kugira gute mu gutwara ibikombe nimba rero jewe niho ngaruka umugabo yitwa Florentino Perez yayaze rero na Federico Valverde bakabihuriza koko bagarutse ku kivi bagwanire imayo ya Real Madrid itazigera ko gwanisho niko bama babivuze igari yuko umugabo yivanze hari wiki hari ikimenyetso cyerekana ngo Ilia Ensanova hagati ya Valverde n'umugabo yitwa Xabi Alonso nubwo bari professionnel batoshoka berekana ikibazo mu itangazamakuru fasiro ibirinze bizamo president ubwo biba byumvikana ko harimo ikibazo kigaragara kandi ubwo uburyo tuzi umugabo witwa Federico Valverde sumukinyi premier bwa mbere bwo tumuzi mu mishwano muri mu kibuga no mukinyi John avuga ko risage no musi Brassard ari kare kenshi of course kandi biganagara ngo ashobora no kuza no kubona yigumana iyi Brassard Carvajal karagaragara gake nawe azisanga mu nkino z'equipe twari Madrid agomba kugaragaramo cyane umugabo witwa Federico Valverde Landry umuntu aciye yumvira mbega no musi gutumvikana ko baguhereye kuri Alonso na Valverde bigaragara kazo mubera kapitene umwanya munini ya mu kibuga kwa Real Madrid ubwo ntibishobora peut-être ko affecta effectif equipe twa Real Madrid cyangwa uno munsi na mama mu bandi bakinyi bashobora kubona ko ivyo umugabo witwa Xabi Alonso ariko arakora muri equipe twa Real Madrid notama nk'aba bakinyi ariko barabura ibibanza bigiye bitandukanye bishobora no kuba affecta psychologiquement nako mu mutwe kuko nimba ikibazo gitangura no munsi kwa coach n'umukinyi bigaragara ngo araba kapitene umwanya munini umuntu ashobora kuba yibaza equipe no munsi taraba slong kuri tapi vert ndetse n'andi agiye atandukanye umuntu ashobora guca yiyumvira no munsi uburyo bimeze psychologiquement hamwe iki kibazo kumbure cokomera hagati ya Federico Valverde n'umumenyereza Xabi Alonso ariko no munsi muri equipe ya Real Madrid ibibazo byakagomba kuba bitagomba kubura kubera ko no munsi Xabi Alonso yisanga ahubwo agomba kwikora kuri babakinyi bitwa abapolivara gusumba abakinyi bafise poste zabo kuko no munsi nimero 2 umugabo bitwa Daniel Carvajal yatweretse ngo nubwo Trent Alexander-Arnold yaje haracari byinshi byo gukora nije ngomba kwitwa nimero 2 mukuru muri equipe yagize ikibazo c'imvune Trent Alexander-Arnold imbere yiwe ku rukino rwa Olympique de Marseille yari yagize ikibazo c'imvune biriko biragaragara ngo ntugifise nimero 2 yitwa Lucas Vazquez wifashishije kenshi gashoboka nubwo yageze gusohoka bamwe basigaye bamubona gutandukanye nico yamaze kubafasha equipe ivyo byose bikanyereka ngo Xabi Alonso bagiranira amakimbirane na Fede bareka
wowe agomba kuba afise rezo gusumba izo Fede yotanga argument za Federico Valverde ntizigomba kuba convaincre kunganyiza umumenyereza kuko uno munsi umumenyereza atunze equipe akamenya ngo naka amfasha kuri post yi canke post yi nivyo rero ariko arabona muri Federico Valverde akavuga ngo ni wowe nimero 2 mbona womfashe bisumba ivyundi mukinyi wese nsigaranye muri equipe wanje kandi uno munsi yamumenyereza yabana Valverde bose bari ku kazi ka equipe basi bari ku kazi ka equipe kandi Fede agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo equipe ibandanye ifunctiona neza n'umumenyereza agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo akazi kiwe gacungure ariko mu gucungura akazi kiwe equipe inaronka n'amanota ivyo bikanyereka ngo hano Fede agomba koroha byanke bikunde kuko nico maze kubona cyo mu mupira w'amaguru umukinyagira Brado Fer n'umumenyereza akenshi umukinyi vyama birangira ari wahaguye hano naho nge ku mukinyi yitwa Raul Asensio akamuhengeka kuri 2 bigakunda ukagira Brado Fer n'umumenyereza witwa Federico Valverde umenye ngo uragowe hano umumenyereza yo gukaraba kandi nagukaraba ivyo yakoreye Real Madrid biraza kuba imfa gusa mu gihe umumenyereza ivyo yafundikanije vyo biriko birakunda ariko nkomeje kwiyumviramwe ino Brado Fer nkuko twibwirwa nkuko hamwe Valverde réellement kuko no musi Valverde nawe numo makiyo atangwe kuba kuri pressure kuko ari sous critique mufata inkino zibiri ziheruka za Federico Valverde ni Fede atari kuri rwego rw'uyo tumuziko kumbura ashobora kuba gowe nino system ariko arakinishwamo na Xabi Alonso agasabwa kuba beaucoup plus technique kandi tuzi yuko umupira wa Fede ugariye kukunyaruka kuyo ndetse nuko kuntu yitanga mu kibuga ari umukombata akomeye cyane gusumba ku mukinyi w'umuteknicien nk'ibi vya Bardagure kuko system ngo yitwa Xabi Alonso kiragaragara ko abakinyi bitwa ko bafite ubuhinga bwinshi bora kuzoborohera gusumba abandi ariko kandi naho twabonye equipe yubakira kwa kinyi ubuhinga gusa bikeneye qualité zigiye zitandukanye namwe Fede yo bari kuri pressure yo kumva ko kumbure ari karatugwego guyo kubera yuko uno mugabo yitwa Xabi Alonso yoba ari karamukinisha nabi akifuza kwigumira hagati mugwego ngo banze fati ya equilibre ariko Xabi Alonso nawe akaguma yensista ko igihe cyose atararonka Carvajal na Trent agomba kumukinisha ku nimero 2 bibaza kino Brado Fer za kuba yoro jewe ndasanta ugwe gwanje gururutse kwera system yawe peut-être no kunjuragiza unginisha à gauche à droite mwumva ko ico tuma nsubira ugwe gwanje aruko ndeka nkatuza ku poste yanje sanzwe nkino ariko nawe ukisanga uri umumenyereza uvuga ngo nanje hari ya poste ndafise abandi bashobora kuba ivyuma canke naho byo biri munsi mugabo nkabiryohererwa ariko wenda gukeneye kuri iriya poste uko kudahuza kukabaho nshangaruka kuri ya responsabilité roza bien Alonso yahawe ubwo responsabilité yo kwicaza uwashatse no gukinisha uwashatse nkuko Landry yarabivuze agaca yicarika Fede hari ukuntu tuba tubona umengo umumenyereza akora ibyo ashaka mugabo ca twiyumvira kuri kazoza kiwe iyo muri equipe umukinya atanguye kuba akroshe nako atanguye kuba akroshaje hagati y'umumenyereza n'abakinyi bitwa kari abarideri muri vestiaire yiwe canke kuri tapis vert kuko deje no muzi iyi ni ka nubwo bakomeje kwifukavuga ije mugabo dusanzwe tuzi ngo ariyo ka ya Rodrigo ya Vini nazo zibise ariko ikintu kimaje uno munsi niyo togomba kagira iryo jambo rikomeye muri club mugabo ukabura umukinyi ashobora gutanga solution kuri poste irengimwe menya ngo umumenyereza azogukoresha uko yipfuza bivanye na solution agomba gutora n'ikibazo gisanzwe kiri muri club chiwe hano ndibuka umugabo witwa Sergio Kun Aguero kwari urukino rwa Chelsea na Manchester City arata penalty umugabo witwa Pep Guardiola yamusohora bakagiranira amakimbirana avuga ati icara Zinchenko yofuma nkinira phone F mugabo kunsuzugura wewe kizirizwe kandi Manchester City ntaco yabuze ngo nikore Chelsea Aguero uno munsi Aguero career yiwe yarabayemo ibipfungu nubwo imyaka yari kwiragenda ivyo hayi Manchester City yari yarabihaye mugabo hari ibindi yaracipfuza kugera ko mugabo amaze kugiranira amakimbirana n'umumenyereza umumenyereza no umuntu afata ijyanyuma akakubwira turi umukinyi wiwanje cyane nturi umukinyi wiwanje ariko harige nawe bigendera Marcelo peut-être n'abakinyi umudukura bateta muri equipe ega nk'ubu Valverde atabaye mwiza muri mediane no kuri zibiri n'ivyanka araho bigiramo umumenyereza ko yatreta umukinyi kose ntabwo treta nabi yarabigiriyemo Jose Mourinho yarabigiriyemo Benitez ivya Jose Mourinho benshi barabigiramo ivya Jose Mourinho biba birimo gufunga umutwe raba uno munsi sera n'uburyo abakinyi n'igihangararo ca profil abakinyi uburi kura pertiba muri equipe ushobora kugira ikibazo n'importe le joueur umumenyereza ariko akwereka ibintu biboneka hanyuma wewe ukumva ngo jewe ndi naka canke hari ko arantereka sindahipfuza mugabo yabona ngo ni wewe solution igomba kuboneka muri kino kibanza hama mukagiranira Brado Fer agafata decision ati wewe muri squad wanje ndaguciyemo umurongo
ivyo yipfuza muri club n'ivyo club yipfuza kumenyereza bigaca bikunda uribagiranywe pemporte icuri voilà challenge yo kumenyereza ega kumenyereza equipe nkuru bigore muri vestiaire gusumba kugora kuri tapi ya bimenyere bigore muri vestiaire erega Xabi Alonso izi ni challenge ku myaka 43 itanze ari umumenyereza wa Real Madrid nyuma y'ukwezi kumara ashobora ko yagize ubuhanzi kwera ivyumviro byinshi amarimera aba menshi swat arimo kuri cyangwa atakura arimo ariko kandi ivyo vyose biza autour ya resultat uri kuraronka uno munsi wibuke ngo yatsinzwe na Atletico Madrid ibitsindo 5 ku munsi wa FC Villarreal kumbure tuvyinjirako ku munsi wa FC Villarreal yatsinze Kairat Armat n'ubundi polemique ari nyinshi yatsinze igitsindo ca mbere ca penalty kizi penalty za chaque match ego penalty bonetse ubakoze ikosa bien sûr ugomba kuyibeneficia mugabo kandi hari aka message kuko ari izo bariko barahabwa abantu batavuga ko rumwe ugasanga uyihawe muri situation ivuga ngo iyi penalty utayironka ntiwatsinda match buriya ziriya penalty wahabwa watsinze 3-4 ntaco ziba zivuze wanashima cyangwa iriya penalty wahabwa nivyo yaho kuri Kaira tutsinze igitsinda ariko inyuma yawe equipe idende uyikubise ibindi bitsindo 4 Kaira tunuzavuga ngo yatsinzwe kwera ko Madrid bayaye penalty Kaira tout simplement yerekanye ko urugero rwayo atari rwo kuraniza equipe ya Madrid ariko ibi vyose bigomba kuza jewe binyereka ngo kwa Madrid bivanye nuko batanguye neza mugabo gutsindwa kwa Atletico Madrid byabahungabanije system doje umenyereza ariko agenda hinduranya n'ibindi bigiye bitandukanye barabibemwerera ariko igihe cyose haje resultat ibakura muri ya mudu bari bamazemo igihe hategezwa guca havuka byanka biko nubu ashaka atsinde Villarreal atsinde Manchester tuzina 5 zikurikirana aca atsindwa kuri Clasico nubundi birasubira bigiye gute bivyuke nuko rero kumenyereza equipe nkuru challenge umenyereza atiyoza kuba camwo ibi vya Fede byaba byo bitaba byo mugabo twumve ngo message irahari Madrid kirakira ibintu bindagurika ara marotation yaracakogwa kandi resultat zimwe n'izindi ku magara rendezvous bigaragara ngo umuntu mugabo azwi izina rya Xabi Alonso arasabwa gukora cyane kuko jewe nta capacity aranyereka yo kwitwa umumenyereza mwiza yigaragaza ku magara rendezvous nko yigaragaza imbere yo tugwidu message irahari mu mugwa Real Madrid hagati ya Fede na Alonso ariko message nkazi niyo zimaze kuja hagaragara ibice byinshi kwijana umukinyi vyama birangira ari wahasize ubuzima canka ari wahasigaye donc kuhasiga ubuzima si ntibivuze ngo kuva mu muka w'abazima ariko birangira ari wahahombeye canke abuze uwo mwanya kuko umumenyereza muri nama equipe nka za Real Madrid nico gituma jewe kungeraniriza Pepe na Ancelotti sinzo kwigera ndavyemerera umuntu numwe Ancelotti ni umumenyereza mukuru qui s'adapte dans toutes les situations uno munsi ugiye kuraba Real Madrid yarakwimye abakinyi yarabaguhaye mu mwanya yabakwimye ukoriki mu mwanya yabaguhaye ukoriki mugabo Man City yo kwima abakinyi Pepe turazi ngo haramanyanga Pepe adashobora rero Xabi Alonso muri equipe ya Real Madrid agomba kubaho nkuko azareko arabivuga ntaraprove ngo numumenyereza ivyo kumbwira ngo kwa Livecontroller warakoze saison yose uri unbeaten wari kuhiganwa n'abafisi nguvu z'ico gihe Bayern yari imeze gute na Borussia Dortmund nivyo explorer yarahabaye mugabo vyo tweretse kwa Livecontroller sivyo ugomba kuza kunyereka kwa Madrid exigence ntizingana na profile z'imigwi ntizingana hano rero agomba kumenya ngo Fede nitwagira ico dupfuye nkamusumvya amanyanga nkakora amafundo bigakora bigafunctiona Fede ndaza ko ndamutsinze nitugira amakimbirane na Fede nkabura solution ndirukanywe